Mbega abamizisye ngahe iwanyu aho musengera mubona neza muvyihweje barakizwa neza? Barakijije kubera nanjye ndi umumizisi. Okay, bakunzi ba Almas TV twabajije ati abamizisye barakizwa? Jewe ni oya. Je nanje ni ego. Ni oya uti kubera iki? Abamizisye rero aho amaze kugendagenda canke aho amaze kubona ntimwumviriza ijambo ry'Imana. Abamizisye ntibatanga ishikanwa, abamizisye ntibatanga icicumi, abamizisye ntibaja mu mwuka. Ico nobwiraho nyene abamizisye canke nyene bose hamwe, iyo babona bageze ahantu umuntu amurondera akamubwira ngo mfashe mu gikorwa c'Imana, aca yibona yuko ari hejuru, akibona yuko amaze kumenya vyose. Bakibagira yuko umuziki ntibawumenya wose, bakibagira yuko umuziki ntibashobora kuwumenya ngo bawumare, kubera misi yose hama haza bishasha. N'ubwibone buba buri mu ubwibone nibwo buba buri mu kandi witwa ngo urumukiza. Witwa ngo urumukiza. Twibukanye ko na Satani cyo camukoroye. Ubwibone ni bubi cane. Rezana. Ubwibone ni bubi ntuzopfa ubugeranye mwijoro. Basha ni soko hanyuma ni kuvuga amaze kubona uwa mbere yamutumiye akagenda, nimba agiye mu Kayanza akavuza umuziki akagaruka bamurira déplacement, ni kuvuga hageze aho umurondera agaciza muri rya shengero ryawe, agacitangura kwigenza nabi, akibona yuko ari hejuru, naho nta n'ibintu vyatari, nuko nyene Imana igize akimufyondera, nta nuko bazi ibintu vyatari. Nyene ugasanga mu miziki nta muziki mwinshi azi, gusa ukabona aragara akagira amakosa yari très grave, agaca yibona yuko ari hejuru. Ico nobahanura Hello bakunzi ba Almas TV, turabahaye mwaramutse canke mwiriwe, biraterwa naho umuntu wese atumbereye. Tubabwira ko tubakunda cane kubera ko mudukurikirana. Amazina ni yayandi, Emeline Hatungimana. Turabahaye kaze ubugira kandi kugira ngo tuganirire hamwe, mwumve ivyo turiko turavuga uyu munsi. Uyu munsi rero turi kumwe na wa mugenzi wanje nkuko musanzwe tumenyereye hano kuri Eclat. Reka tumuhe kaze nawe aramutse abakunzi ba Almas TV. Arakuze yo kwivugira. Yes. Hanyuma nanje nitwa Kevin Irakoze, sinzi yuko nzokwama ndabivuga. Ukeneye kundondera muri rezo sosio hose unyita 3K. Uravyumva? Subira mu 3K. Pronounce neza man. Ni 3K. Apana 3 oya. Ni 3K. Waho rero ngwazamu. Hanyuma uno musi turi kumwe twese muri tubirabire hamwe. Nani no yita TGR. Ichani. Mumfunyapfunyo. Mumfunyapfunyo. TGR. Chumbaza bisiguri iki mbaza rero. Bisigurira kubajije kuba. No kuvuga iyi true gospel in rap, true gospel in music. Amashimeshi Kevin ndagwamuga Kevin wihangane. Nuko bakunzi ba Almas TV muti uyu munsi naho twabazaniye iki canke tuganira kubiki? Ndabigufinze. Mbega abamizisye ngahe iwanyu aho musengera mubona neza muvyihweje barakizwa neza? Barakijije kubera nanjye ndi umumizisi. Okay, bakunzi ba Almas TV, urumva ko bitoroshe turi kumwe n'uwo tugira tuganire kw'ico kintu. Ni hatari. Mube hafi mudutege yombi. Noneho bazovyivugira bonyene no muri commentaire. Sawa, bakunzi ba Almas TV. Jewe ngomba mvuge uko ndabibona canke uko ndavyumva. Cyane cyane ndakubaza. Nta kibazo. Hama nawe uratwishura. Uco utanga umuco ku bakunzi ba Almas TV kw'ico kintu. Twabajije ati abamizisye barakizwa? Jewe ni oya. Je nanje ni ego. Ni oya uti kubera iki? Igituma mvuze ngo oya, kenshi ahantu henshi abamizisye maze kubona abamizisye icambere ntibumviriza ijambo ry'Imana, kandi twese turazi ko ku buzima bw'umukristo umuntu asenga vraiment ijambo n'ubuzima.
nta muntu atumviriza ijambo, nta muntu adasoma Bibiliya, twovuga ngo ni umukizwa canke twovuga ngo ni umukristo, sivyo none ico turacemeranye. Nico. Okay. Abamizishe rero aho amaze kugendagenda canke aho amaze kubona ntimwumviriza ijambo ry'Imana, abamizishe ntibatanga ishikanwa, abamizishe ntibatanga icicumi, abamizishe ntibaja mu mwuka, reka ndabivuga uko, ntibafashwa, mvuge ngo ntibafashwa, ndabivuge gute, barafashwa gute? Iyo uririmvye neza bariko barakuvugiriza barafashwa, hanyuma uririmvye nabi naho uririmvye nabi ibidieze bikonte utanofashwa gute? Ivyo bintu vyose nadondaguye hari aho woba urabibona? Hari aho bishika nyene, hari aho biri n'ahandi usanga bitari, si hose aho hari aho bitari kweri, hari aho bitari naho biri. Bakunzi bari Maso TV, narigeze kuja muri eglise imwe, hageze abarimvye bari kuri podium bariko baririmba, vraiment baba bari concentré na musique yabo bari muri eglise. Hinga rero hagere kumviriza ijambo ry'Imana, umwe wese ubona acomotse agiye, uwundi udasohotse yatugiriye ubuntu akaguma mu rusengero, cahitana WhatsApp, ugasanga ari muri WhatsApp bavuga ati haleluya haleluya, abandi mwishengero ati amen. Ikintu uba ukwiye kwiyumvira iyo ugiye hajya, mbega uriyumvira ujya mu mizisi imbere yuko wiyumvira ivyo vyose, mbega nuwahajya kubera nka nuwahajya kugira urazi impamvu hari abamizisi benshi bakorera amahera, benshi bakorera amahera, ivyo uravyemera? Egare ko badakizwa rero. Oya hinge kwanza, oya tukiraho nyene, mbwira kwanza urabona yuko abamizisi benshi bakorera amahera kenshi mu eglise, bakorera amahera ari bake usanga atari ari igikorwa c'Imana bariko barakorera, bariko baca amafaranga. Wazi igituma novyemera ni kubera badasenga, kubera badasenga. None jewe wibaza jewe aho ndavyumvise, ngenda kubaza kandi bakunzi bari Maso TV muriko mwatwumva, baca amafaranga siko tubari baca amafaranga. Okay, numva bokizwa gute? None ndakubeshe nungukiye gusa ndi handi navukiye, rya shengero mvuga ngo ngandi ngamba ndi muhira, hajya ayo niho mvuga ngo ndikunda korera Imana by'ukuri. Gusa nk'ubu baramamagaye ndagiye ahandi kubafasha, ndashobora kubafasha impeje gicanzanye naca nicomokera. Bisigura ngo ijambo ry'Imana canke ivyo we ntibikuraba muri uyo mwanya, hari n'igihe mba mfise n'ibindi biprograme vyinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitukinjire mu nzu y'Imana n'iminwe misa. Wewe mu rushengero ubugiyemwo kuvuza, aho ubugiye guca abantu ubugiye gukorera Imana. Nge ndakubwira ndaje tubwize ukuri, nje kandi ndakubwire nje gukora, kubera sinovuga ngo nje gusenga, kubera iyo yabatayijya inoti mumbwira sinari kuza. Urumva? Kubera ndaje kubera ko mwambwiye ngo ndaza kuronka amahera déplacement n'amata, niko dukunda kuyita. Ntitwovuga ngo ni kuturiya kameme n'amata. Hanyuma nkashika, maze gushika nkaca nsanga muragize uyo mwanya, muri uyo mwanya hari mba nafise nayo mahera ya bisi. Urumva? Nkaca nitega yuko yajya mahera muza kuma ari yo mahera ya bisi. Okay, ntimurayama umwanya wo gutanga amashikano urageze, nta mahera mfise mu mufuko. Uvuze ngo nta mahera baba bafise? Uri kuri defanda kugira ngo twumve impamvu tuguma twumva ngo abamizishe ntibakizwa kuri iki batumiriza. Oya, abamizishe bariho, sindiko ndide bariho badakizwa. Gusa nka jewe urumva jewe aho ndi ndahandi hantu birananira no gutanga nani ishikano asha mpaka robanitende uzohora uyatanga mu izina rya Yesu. Hama ikindi kibazo naco uvuze ngo rero nico gituma, ariko hariho bene eglise, point d'exclamation, bene eglise mvuze kurakitaho, ndabumva abantu mwishe abakristo bo mwishengero, umwana w'ishengero. Okay, nawe wose gurira gute atimvira gutanga ishikanwa hageze kuvuga ijambo cija kota akazuba hanze? Ivyo navyo bitusigurira gute? Urumva iyo bivana n'ivyo baba bariko barakora. Tuvuge nk'umubatere, umusoliste
muri uwo mwanya kenshi bikunda kuba ukazubona arafashe nk'akayo ukazubona yicomokeye agaca yigira kuryama ahantu twahora kera hageze kugira hageze nk'ubu hageze kuvuga ubutumwa twasha twese ducomonga twinjira mu cyumba twifuka twiryamira mu biro abazimu baje ntibumva ko ari abazimu baba ari abazimu gusa nyene urumva unyumviriza kwanza Trebye oya ndiko ndakumviriza gusa oya sindagufatiranye ngo nabazimu nyene babateye baba ari abazimu none hingereyo mvuge urumva okay sawa urumva tugaca turyama gusa muri uyo mwanya ndi umwana wa eglise kenshi urumva igituma bikunda kuba hari n'igihe aheza gupambana hajyana akazi kuvuza kiya cyuma akavuza yashikabira ku buryo wumva yuko no kuboko dufate kuvuza yashikabira n'umubateri umubateri vraiment umusorite niwe yashitanye oya ntangorane umuntu bitwara inguvu nyinshi umubateri haje swidako uramwemerera ko yajya kuryama oya sindavyemeye ndiko mvuga kwa kantu kuvuga ngo uba warushe aba yarushe sasa hariyo abo ucusanga bagaca bafata bagaca bagenda nk'ahantu bakicara bakaba bicaye cyangwa ugasanga ari no ngaho atakina ariko arakora akaguma yicaye ngaho gusa kugira ngo yiruhurire gusa cyangwa ugasanga yigira muri twemeranije ko ari abazimu mugabo twemeranije ko ari abazimu okay bakunze bari Maso TV n'abazimu baba bateye uyu n'umumizishe abitubwiye aduhaye umuco gusa ko bakorera iki gusa aduhaye umuco nkaho bose ari uko d'accord harimo mugabo la majorité abantu uzosanga bari pose ibikorwa byo mwishinga babikora byose apa muziki gusa gutanga ishikanwa ico kintu ni kintu gikora umukristo w'ishengero wese erega nabyo nyene umenye yuko n'umukristo no mu bakirisu hariho n'abantu badatanga ishikanwa kandi akaba yafise gusa bikamunanira kuyatanga gusa oya abo ntabo twotungura utoke kaduvuge abo turiko turaraba abo tuzi abo bizi umva abakirisu rero nibo batanga abakirisu baratanga nyene abakirisu baratanga yego uro ntabamizishe batanga abamizishe batanga nabangira nzokwereke ahantu hari aho ahubwo bariko baranavuze naho bari ruanshi yagute bazana igiseke abamizishe babona bose bakora mu mifuko si bose Josurinye si bose kandi ari itegeko bakunze bari Maso TV reka ndababwira iki kintu uyu n'umumizishe aratwemereye ko hari aho yabaye bahejeje kuririmba baca bakora umurongo kandi ayo makuru ndayafise 100% nyamba batahindutse n'ubu nukuri kubw'imbabazi z'Imana bahindure ingendo kuko ahantu narabibonye nanje baje kuvuza bakica basohoka swati ku kazuba cyane bakaja gutera inkuru sinzi urazi n'ikindi kintu cisha abamizishe kenshi mu mizishe abazi yuko ukuntu yifata basiwe nkawe abazi yuko umunsi yova muri eglise hogira uguhungabana mu baririmbyi cyangwa mu mamizishe cyangwa mu barongozi bako hari izo zose n'ingaruka zuko batazi cyo bariko barakora nico gituma rero usanga avuga je nigira ivyo nishakiye akaza amasaha yishakiye agacererwa atari umuntu yeretswe abamizishe ntibakizwa apana uvuze ngo nibakizwa niyo conclusion cyo tugira oya guti kubera ko umuntu amaze kuba mwishenge akavuga ati ndashobora kwigira ibintu byononekare dako si bose udushizemwo twese oya si bose ndajosurinye mugabo abenshi usanga batabikora n'abantu usanga bake usanga ari abapasiteri bamwe barabaye amamizishe wa wapi ugasanga abo bantu vraiment barazi icyo bariko barakora abamizishe canke kubamizishe bahamagarwa mu yandi ma eglise kugira ngo baje gufasha igikorwa c'Imana basapotinge uwo muntu w'iryo shengero bamufashe kuvuza umuziki hama bakagenda bazi ko bagiye guca amafaranga ari naco gituma bavuga bati nta shikanwa nta kitwe tubije kwidiri y'amafaranga nagomba ndakubwire ikintu kimwe nababwiye nti twese nyamba witwa umukizwa nyamba umukizwa uvyemera kuri umukizwa wakwijije wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urakeneye kuja mu ijuru urakeneye ko niyo pastor yaja mu ijuru nawe uzoja mu ijuru okay rero ugacumbwira ko wewe utaza gutanga ishikanwa c'icumi kitakuraba kandi Bibiliya Imana itwobrije gutanga igira 10 wowe utagitanga umenye ngo n'umuvumo uburi kurikorera
umenye ngo nta mugisha ufise udashobora gutanga ishikanwa, udashobora gutanga ingira cumi. Ni umuvumo kandi uri gisuma wiba Imana kandi n'ijuru ntaho muzopfa muhuriye. Rero nukuri kubw'imbabazi z'Imana nagomba ndabasabe muhindure. Ntaho mwaba mutandukaniwe n'umupagani. Abamizisiye bo muri Sekira baragenda bafise marshe ahantu bagiye guca amafaranga. Nawe ugiye mu nzu y'Imana ugaca uvuga ngo ngiye guca amafaranga. No, ivyo bintu mubihindure s'il vous plaît. Ego. Mu vy'ukuri wewe uba uriko uriteza urubwa, reka ndabivuga uko. Uba uteye isoni mu majambo make. No kwishengero waje uva. Bagutumiye we bakwizeye ati ngo dufashe igikorwa c'Imana hama turaguha déplacement n'amata siko watubariye. Okay. Wowe ugaca ugenda utwaye mu mutwe ivyo bintu kugiye gutora ayo mahera gusa. Mu vy'ukuri uba wimaramaje kandi n'umupasiteri akurongoye. Uyu muntu waje gufasha canke abakirisi bo mwishengero avuga ati urye mu mizisi ahantu hava ntaco bafise, ntibumviriza ijambo ry'Imana, ntibagirane. Vraiment barakubona ko ata kintu urimwo, nta butumwa bwiza ufise, nta jambo ry'Imana wumviriza, no kuvuga umaramaje ishengero uvamwo, uvukamwe. Dufate umupasiteri wawe uramumaramaje n'ishengero uvamwo. S'il vous plaît, kosora ivyo bintu mubireke, mumenye ngo muriko mukorera Imana, mumenye ko muriko muja mwijuru. Murakoze cyane. Karibu nawe gira ico tubari. Urumva ico nobwiraho nyene abamizisiye canke nyene bose hamwe, iyo babona bageze ahantu umuntu amurondera akamubwira ngo mfashe mu gikorwa c'Imana, aca yibona yuko ari hejuru, akibona yuko amaze kumenya vyose. Bakibagira yuko umuziki ntibawumenya wose, bakibagira yuko umuziki ntibashobora kuwumenya ngo bawumare, kubera misi yose hama haza bishasha. N'ubwibone buba buri mu nzu, ubwibone nibwo buba buri mu nzu, kandi witwa ngo urumukiza. Twibukanye ko na Satani ico camukoroye. Ubwibone ni bubi cane rezana, ubwibone ni bubi, ntuzopfa ubugeranye mwijoro. Asha ni soko hanyuma ni kuvuga amaze kubona uwa mbere yamutumiye akagenda, nimba agiye mu Kayanza akavuza umuziki akagaruka bamurira déplacement. Ni kuvuga hageze aho umurondera agaciza muri rya shengero ryawe, agacitangura kwigenza nabi, akibona yuko ari hejuru. Naho nta n'ibintu vyatari, nuko nyene Imana igiza akimufyondera, nta nuko bazi ibintu vyatari. Nyene ugasanga mu miziki nta muziki mwinshi azi, gusa ukabona aragara akagira amakosa yari très grave, agaca yibona yuko ari hejuru. Ico nobahanura gusa nuko boraba bagahindura, naho umuntu amurondera akamurondera ngo ngumfashe, akaza bakavugana bijya vy'ama déplacement vyose twagiye turavuga, nyene yagiye amahera y'amata bakayimuha. Nyene ugagusa nyene ukabikora uzi ico uriko urakora, uzitingiye no gukorera Imana mu mpano Imana yampaye, kuko nta kintu umuntu yiha agishobojwe n'Imana. Sawa, mwami ukwiye kubitangira ubu, ariko nikibujije ko baguhaye amata kenshi. Uraza akantu dukunda guhagararako, sawa twabihereye ubu gusa mu kuvyiga rero. Okay, warisha amafaranga, uratanga inoti. Sawa, ico rero urakunda guhagarara. Ushaka gukorera Imana sivyo? Wowe washobora kuvuga ati ngira nige kuririmba kugira ngo ndirimbe neza, kuko Bibiliya ivuga ngo turirimbe dukoresheje ubuhinga. Ugaca uririmba kugira ngo unezereze iki? Ubwa mbere unezereze Imana, sivyo? Hama ubikore neza. None noca mvuga ati ko nize umuntu yanyigishije namuhaye amafaranga, Imana ishimwe je ntawe nahaye amafaranga. Oya, gusa umenye uko battery cyo kimwe no kwiga kuririmba. Okay, ndavyumva. None uremera ko kwiga kuririmba hari habari hamahera. Urazi nk'umumizisi basi, ndakubaze nk'umumizisi avuza solo, ubaza yuko uwo mugereranya no muririmba. Okay, reka urazi impambanya acamwe kugira ngo amenye solo basi kujya bayizi. Kuririmba nico coroshe. Okay, bandanye bahizo mpanuro. Ni ukuvuga ngo nimba bamaze kumutumira akageraho onye abakwiye guca amenya je naje ngaho ukora iki, naho naje gukorera amahera, naje kandi gukorera Imana, igikorwa c'Imana kugira ngo gitere imbere. Hari usanga n'abamizisiye kubera ishengero rifise umuziki mwiza kenshi, hari gihe nyene riratwara umuziki mwiza urashobora gutuma ishengero rikura, kubera hari abantu usanga bakwirwa na wa muziki, ugasanga wa muziki ukaze mwiza nyene uriko urakwega abantu. Hanyuma uciye uhura kandi n'abaririmbyi babitesamwe babizi, bagaca bakubita nyene ibintu nyene wumva nyene na gaspaghetti wumva kujya kunuga koro. No kuvuga birafasha kuzamura ishengero, birafasha mu kuzamura, bizana abantu benshi kuri Kristo. Sasa rero uja muri vya bindi ngo kubera ari jewe rero umaze kubona abantu bagusifia sana, urumva bagutera amashugwe, ukazubona
baratanguye kuza barakubwira uwo ugaca bibona yuko uri nani. Barabe rero bahindura ingendo kugira ngo twese bica bituja ko twebwe, kandi hariyo abatabikora gusa majorite ya benshi nibo babigira. Sawa bakunzi ba Alimaso TV, reka tubashimire ukuntu mudukurikirana. Ntimwibagire kugira commentaire, ntimwibagire kugira partage, mu bipartage ahantu hose hashoboka, na subscribe muyibuke, hama turushize kwamamaza ibi biganiro kugira ngo abantu babimenye bave mu buzimire, kuko novuga ko bazimiye mu by'ukuri. Nuko mugeraho muba mwubahwe. Ciao. Yao. Ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Alimaso TV arivyo Yes Arakiza, Imbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Alimaso TV.